Kiramumba zikiwondo Niramondo zubungana Ihora wihorere Yo Kiramucurimba Tababwira yo nabonye Ayo nabonwe Umwana yari urukundo Yari mwiza mirirenga Guys, cyarumva umbwira ko mwino shobora kumva ino vibe Itariki imwe murabika zose muri arena Ati niwe gusa nakunze niwe gusa nayo umutima wanje niwe nahaye byose Ati sinomwibagira guys Ati sinomwibagira namba twende aho uwambata tukupita Ati jewe sinarinzi Ati jewe sinarinzi ko norinze vraiment Ati nzomuhoza ndamukure ku matama ndamanagura amarira Ati nzomuhoza ku mutima ndawusige ndawugire bien Ati umusozi y'urukundo Ati niyo mfise nireguza gusa Ati sije nabishatse Ati unwaye umusore kumatumira ndi promota nubaka Ati umwe mbona mu busaza Ati yanyihakanye disi we Ati uyu mukobwa nzokomanda muririmba Ati menusha nzomuyaga mu bandi byiza byo n'ibyo yakoreye Ati niryo sezerano Benshi bashobora kwibaza ibibazo byinshi bitari kuri Kidumu Kibido bababwiye neza ko amatike ariko arahera ariko benshi tubasaba yuko mwotangura gutelefona kugira ushobore kubazanira amatike ushobore kuronka amatike akigare kugira ikoti yawe ushobore kuyicarika mu kibanza ciza batubwira na nimero abantu bashobora gutelefonako kugira baronke tike C'est un 9 994 134. C'est un 9 994 134. 994 134 79. So abatana ngo muratwumviriza mwavyumvise gahunda ni yindi nyene kuryoherwa. Ego. Niki kintu mugo mwategura abarundi kitandukanye n'ivyo tumenyereye kuri Kidumu. Bone baza ko nakubwiye yuko hari ama surprise menshi, hari indirimbo atararirimba kuri stage. Nshasha, arafise na album nshasha ko giasohora, hari indirimbo zitarasohoka. Ego. Yo surprise. Ni ibintu byinshi cyane, surprise bizori byinshi cyane. Ego. Muzoyibona. Ego Kidumu kenshi yaje azabishasha. Ego wowe na manager wa Kidumu afise abafana ku bon batandukanye muri byinshi bitaro ari abafana b'ababoss abakene abana abakuze abagenero abaministre abaki bose narabibonye ku mutwenzi yari ahantu yarari hari abagenera rare nkabanga natubganje nyene kwa nyene nkikarandiri promoter abahanzi nyene baranyubashe barambwira ati VIP ariko rero ngaha tuwe kama elema tuko maelema ego niki kintu muri ko murakora kugira abandi baririmbyi abo kubaho bacu babone mubereka aba boss mubereka abandi ba donc abakwiza tunga kugira nabo bashimwe imitahe cyo nabo batakubashikira babone ko mu Burundi hari abapetra basomata ko hari aba boss batazi ko mu Burundi hari abaririmbyi bibonera Kidumu gusa je nibaza yuko bo Kidumu kenshi yamabikora urabona ko yabagira amafishi nyingi naba mona warda ko stanishi ya niwe aba bo ufite ni papa abaduza barabikora bo mamiki nacho ufite nico cyeyo ndi mu biganiro ego nama saba leta suva ngo nabariri no leta itegezo leta n'umuvyeyi abarinje baraza Tanzania leta irashikira abarinje ikabwira ikaublisha ama company kabwira ati mbabije muko muragira mwibuke kugira abantu ama critique mwibuke gusponsoriza ama critique sponsoriza abarinje kage uramenga Diamond agiye kuririmba bo je sinzi ko ni parcours Diamond urayizi ndio nibaza yuko ngo muri kubera zo muziki cyane kutafari yaze cyane kubeta Kidumu kubeta kutasatbi bande bavishu abarundi to baraza muziki no mu Rwanda barabizi me twe abarundi ishabe na mbere kwanza tufashe nka tugabanyagihugu ikanishira mu nyagihugu nanje to ni dukunda ivyo wacu ni dukunda ivyo wacu Fizo rashobora kuba turaririmba hariya bakazana example na tufate
mwari kibagi bacubona bose baragihariya Kwa Kiba. Burundi bacha support parce que Fizo en fait na madame Glenn Sosandri urabona leta ikeneye amadevise leta ikeneye yuko igihugu gitera imbere igihugu kandi aba musicien barashobora guteza imbere igihugu exemple Diamond yaje gato $40,000 à peu près $50,000 yahabwa na Brasil iwabo yacegereye yacagura amaso yacha asura company yani ikaranga akora ibintu byinshi biswe ko na Farias aronsa amahera cyangwa satbi leta imufashije ikabaduguza ikabwira ama company za Brasil zato Brasil vraiment ndayishimiye ikintu yagize iyi friend of Amstel génial kabisa nukuri je biya bintu Brasil kabisa ibandanye cyane igira ibintu ifate abaririmbyi b'abarundi apana kidumu gusa kidumu peut-être mu munsi ni mutanga ari hejuru ni umuntu ni legend ejo nituzi urazi ko ubuzima bugoye iyo uvyaye abana urabarera ukabigisha kugira ngo ejo bazogusubira kandi bateze imbere umuryango iki so ifu yuko aba bana bakivuka aba Fabilof aba pere bande babi face bande ifu yuko leta ibafasha bakaduka kugira ngo bagende muri Tanzania bakubita ama concert bagende za bakubita nk'uko Farias ya hanze mu France yacaza ya mahera ya madevise aravunja amahera kinjira mu Burundi ari n'ibindi akora festival ya independence na mahera yashizemo ndetse aruna basponsorije prix $1,50,000 merci beaucoup merci beaucoup en tout cas les bikwiye kuvyerekeye byo muri arena amakidu basanzwe bakubwa umugore agiye kuvyana oya basanzwe bakunda nagira ubwoba merci beaucoup mwakoze kuza muri Black System Black FM Black Star System mwakoze cyane ku makuru mwaraduhaye ama tubamenyesha ko ari tuzoba turi ndabashimiye cyane ego mukurangiza uturindire kama mukaririmbo kakidumu wo bukungu akutizini kamwe kama arakaririmbo kamwe naho uryamye oya indirimbo zirarutana mu matwi yacu nanje nakora indirimbo urukundo ruzotubera umwungere ruzotubera ubushikiranganje bwo kwivuna basi none rabaranyika cyangwa ndayikuririmba bw'ibyo ko nimba urukundo rukubabazanya nimba ari kuno kuntu mbona nasanze urukundo ari mahindagu nasanze ari ubufindo nakunze umurondo namemara ndisese shiramo ubuhinga n'ubumenyi nitanga ishikanwa ndemera kuba ikibazo cy'urukundo no kubera uruvugo rw'abantu sirukwizana nk'urukundo nkavuga ni urukundo ruzotubera umwungere rwa rukundo ruzotubera ubushikiranganje bwo kwivuna basi urukundo ruzotubera rwa rukundo bukwetsitsa tubera ubushikiranganje bwo kwivuna basi none baranyigaramye abonye badasanze karanga aramenya bagiye abonye badandaza karanga nuko umuntu bakunda kwivugira kubera abakobwa bacu dukunda mu musanga bakaruke tukayi bakunda badandaza karanga oya nakarero nagarashimye cyane ego ni izina ni minushi ndandise mon ami kabisa ukuri iki kintu muko muragira n'abandi muzoye kubakorera wabizise mutezi urafete umuziki w'Uburundi uzotera imbere kubera iki hariyo cyambe na mbere abaririmbyi barafise talent ari amatara y'inyegeje hari umuntu avuga ati jewe indirimbo yanje nogena kwisora iduba cyane hehe ndabona amavuzi kuno y'urumva bisigura iki ni mwebwe les journalistes kameze media mteza kubaduza kabisa apa kuduza urazi mu example kiduma shakuza kubari gagalanda urazi kubuzima mbona ego urashobora kufisa umwana waye kubitana bavuga ati mzee ngo mtutamana kubera yamaze amahera bafite arandira nakibazo ndio Diamond yazanga changa ikiba kwa mumi kwanza utamfikia wapi uko nani kwanza ushafanya nini Falipa kwa utamwambia hata uko na kazi utamfikia aje staff yenyewe yake inakuwa ni watu wanakuja naye ndio maana shikira kidumu shikira Farias shikira Satbiwa n'abavukanyi shikira Vishu abandi bose ni bagiye batari imbere ariko intu munze ubuzima cyangwa yihumure na kidumu
bisigura ko amaze kwinjira namwe uvuze amajambo y'ihumure nk'umusaza kubera ntiwavuze ja KIDUM gusa ahubwo watakamiye government watakamiye abarundi gushikira abandi ivyo wabo ivyo no manager bakashobora kubikora umuri manager nkawe we yapfuye muri Ronaldo asante sana brother tuzoba dusubita iki nibaza neza ko tuzoba duca ku itariki imwe turashobora guhamagara nzobisaba tuguhamagare dukore nk'ikiri tukwe nk'iminota 15 cyo twibutse sivyo disponible niki kintu gusaba ndagusaba hakiri kane ubura abamenyesha makuru dutegurira ikibanza ciza dutegurira umwanya mwiza uko duco gufata ama interview na KIDUM abaducikira isi yose iki naco nagenda babwira ego abantu bose kuranyumva abarundi abanyamahanga karibu le premier juillet umunsi mukuru independence kabisa KIDUM yavuze ati Manuel jewe igihugu canje ndagikunda parce que niyo nataye uzogi kandi igihugu carandeze naho ndi muri Kenya KIDUM yageze kumbwira ati jewe ari muri Kenya kugira ngo ate KIDUM jewe no changer nationalité Kenya ngo ati kugira ngo urume nationalité ya ubanza gwe bibwana cyane naco bikura Nationalité muri Kenya iragoye Kenya igihugu mugaso KIDUM avuga ati jewe sishobora guheba igihugu canje kandi kikwije imyaka 60 cibuki muri Uganda atari umugari de fogaso afiriye abantu ntabwo ikuki ico ni kintu gikomeye cyane ifuke nzogenda mu Burundi sangire umunezero nishabambirami n'abantu guyangu kateguje 30,000 kabisa ubike 5,000 bila 30,000 njira wasami wasase kati mukurangiza reka ndakoze kino kibazo ko uri nka KIDUM je mbo mfata ko ndakwa nigaro na KIDUM KIDUM mu myaka iheze yarigeze kuba yitonza kuja mu bashobora kuja mu nzego nkuru z'igihugu ico gihe abaririmbyi barishimye ko bashigikiwe kandi bagiye guserukirwa muri bino bihe KIDUM muri bidufise amaze kugerageza muri ubwo rwego amaze gushaka muri ubwo rwego abaririmbyi b'abarundi baridoga babura aho bavugira bararonka ibibazo bakabona KIDUM ndumunyakampenge na n'umunyakinama abantu bo muri Nord tuko sawa tuko fresh attention n'umunyakinama yuzuza amastar n'umunyakinama yuzuza Kamenge tujema Kamenge oye kinama oye nitugera ni the sound system igarutse kuri Black FM uno musi turi kumwe nabo mu bantu badasanzwe kuko dushobora kugira tuyazi ku gitaramo cya KIDUM kibido kibuganizo kibasena ni mazina menshi mukunze kumwita Mr Nasaza Mr Legend Mr Patiri Mukuru ari kutugira kuri radio na kuri Black FM jewe nyita Mr Patiri Mukuru yes kabisa reka rero musi muri Black FM tugira cyo tubabwiye kujanye na KIDUM kibido aheruka ngaho iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi aboneze ko mutwenzi yayikubise arayuzuza irazima hamwe abantu bose bavuga ati ujama seki ikintu cy'amaseki nabo abakiri bato dufise dusanzwe twemera bahuriye kuri stage bose bavuze ati tuvuye mu ishure turize ni experience KIDUM kibido cyo kumara kuri stage amasaha 2 ataruhuka ivyo bishobora baki ku live music my brother welcome bro nashima umeze neza Ego. Karibu muri Black FM. Merci beaucoup. Abantu bashaka kwibaza mu mbega uwo ninde bakiriye baravuze bya KIDUM uwo ninde jewe nitonzo imbere Manuel ego n'abandi manager wa KIDUM okay kandi n'abandi muri bamwe bakora tegura igiteramo cyane premier ego ni musino ndirimbo ikintu cyerekana neza ko mukamige dukaze ego aho muri ndirimbo rumwe cheribuka kungene KIDUM musabi iyaba twari kuri hari wachi Burundi nogize komite yo kuzana inkwano kaka nasema uwo sukoje maisha umva mbebe uko murembo sana uko murembo sana let's go. Kidole. We mix.
umva mvemve umve let's go ino mu mahanga n'ahantu umwanya rirarira ndiyumve. my brother strategy yukuzuza mutwenzi nibaza ko yo yatewe n'iki bo je nibaza yuko umuziki kana kanovera ku muziki akanovera ku muziki mu kazi Kidumu ni umuntu agira live music niyo hariho akanovera kagogoranja kabisa abantu benshi rero bakurikiye ako kantu kabuze mu bandi kari muri umuziki ubona ko Kidumu ari bamukumbuye cyane abarundi babukanye kuba bamukumburanye igishika sikamenge sikinama yaje ahubwo haje abarundi bose uburundi bwose bwari buri kumutwenza hamwe abantu bose abantu bavuye ruguru abantu bose barabuza naho bicara je kintu canangaje bya munsi barakoze amatike bakora amatike y'abantu bake mugabo amatike yarahera bashuza amasushi bongera abantu binjira atamatike bamugabo kari amahera kabisa bakasabu kama Mr. Padiri iko nyumbani uri kardinali uri kardinali ego ni Kidumu kibido amazino mugera dro gukorana ngaje no Black FM bimwe mbazo twamwa DJ yatubwiye ati jewe vraiment mu Burundi muhira ndumva neza kumenga mbanumva nisanzuye mbanumva meze neza cyane gose indirimbo rose gucira habona indirimbo yavugishije abantu benshi indirimbo nawe nubwo yavuze ati jewe cyane na YouTube ntavyo narinzi ariko boro ngira ndabona abantu umenga je na nimbona Jean Pierre Kidumu ngiye hanze cyangwa ngiye handi hantu hari gihe bakinera kura amateka yaje nkabara ngo yarabira canja kunuze kuza YouTube Kidumu afise ikibazo cha YouTube yiwe naguciriyemo uribuka tukivuga ko cyo gihe nyene ndirimbo amaviews yari make munyene tuvuga ni kubimbi jana mu ndwi zitatu doga kwijambo ego ikirezi Kidumu afise ikibazo cha YouTube yiwe akire kuri ndirimbo akire kura iduga views bugoro buho iduga usanga yibere kuri za deka nk'ubu ujya ndimere 1000 ku munsi ariko mu ndwi zinga igeze ku 100 sivyo 100 indirimbo za Kidumu zasubire zigenda zese sheme zicamo zese nzira zicamo mbega nubwo nkamwe bikugana na staff ya Kidumu kibido nubwo mu inzira indirimbo za Kidumu zitegura inzira gute mu bigenza gute utwebwe je nibaza yuko ni kaka novela nabona babwira ufite ni hahandi usanga hari abantu benshi bagira promotion iyo basohoye indirimbo bagira ibintu byinshi bagira ibiki ngo Kidumu twe turacafise kakantu abantu turashira kugira ngo tube baze umwabira uwundi kuko hari kuntu sizi ko maze kubibona hari kuntu indirimbo ushobora kwisohora ikagira umuvuduko ikacigasha urumva mbwa urona nk'ubu deja my sister yaravinga yatanguye buhoro bigeze kure aha ndaguye nk'amezi cyangwa amezi abizoba nigeze kuri Emilio kabisa hariho indirimbo ya Marina na Kidumu sizi ko urabona ngene yaje yatanguye pole mbwa mu mitsi y'abantu ni problem ko mu Rwanda bo ni kibazo twaravuze n'indirimbo ya DJ iko ku mamiliyoni menshi sana exactly ikibazo gice kiza Kidumu abaririmbyi benshi iyo bagiye turazi benshi bagenda hanze cyangwa bakava mu gihugu cyacu bakagenda aho bagiye hose baca bazima nico gituma nabafize niyo bagiye bagagaruka ariko bagiye kuguma kugira kwa Kidumu baca bazima gahunda ni donc Steph mwe muri ngaha mukora gute kubwira Jean Kidumu reka ndabwira ikintu kimwe c'est simple ni gukora Kidumu umwanya wose bari mu repetition nk'ubu two turavugana mu repetition so umuntu muri mu repetition ariko arakora hari ibintu bimwe aguma ahindura nk'ubu urabona ko mutwenzi sizi ko mwabonye Kidumu yinjiye kuri stage arafro yaragera agatema uje amani bitugana ufite arafro Kidumu bijya mbere yinjiye pa aje bari bapanza cyane bahindurira akabapangu afa kafara tena mu band afasha kaka arafonga kaka mi pale tara mu gacini nilikuwa pale baravuze ko ari experience wose bajya badara DJ vibes bose barageze kuri stage mwanyu utari muto kandi navuze ati Kidumu paka mbele matusa si aturante tuko home acha tupige muziki tuwapatie watu muziki hapo Kidumu ikananda vitu vingi na twarabonye abantu benshi donc Unagire arategura bishi bitandukanye ariko yatubwiye ati jewe le premier ni tariki igitaramo cha Kidumu kibido muri arena 60e anniversaire y'independance y'Uburundi muri arena biteguye gute bipanze gute na staff muko bitegura gute je baza yuko imyiteguro igeze kure
publicité iri kure namwebwe mwadufashe kabisa amen amen 30,000 kwinjira asanzwe ama VIP ni 100,000 VVIP ni 150 ama yo table sponsor à 6 personnes 1,200,000 kabisa ndi table zimaze guhera aba VIP babwira yuko botufata amatable kagira here peut-être aba 30,000 kubera urazi bagiye ko binjira mugabo amatable sponsor 150 c'est vraiment zishaisha problème kabisa ari umunani ejo canamubwira cyana telefoni wema watazanya amahera amatable ziraza ndamubwira cyanyaruka ikibazo cyane bazimwe ari undi muririmbyi ashobora kugira ikintu nk'icyo ngo 1 million hamazi gahera mu ujya kugiye gutera umusenye ni ngo kati kandi sinko yuka muri 2020 arena 2020 wanda ni unari India warabo ego table za kwaga VIP batote bariyara na sisi watangazaji mulu tukazaniaga sana afu sana we warukaze cyane ibijyanye warukaze cyane rwose waza wafa gufata image KIDUM cyamare kwa ubwo umurere kuriyo kabisa ni byiza muri bien ama image muzofata ni byiza cyane kabisa muri sawa ego tukiri ngaho nyene KIDUM numwe muri ibyo tigera tigera va ku mwanya mwiza sivyo nk'ubu KIDUM afite ibitaramo bitandukanye hariya muri Kenya mwe mukorana gute na KIDUM uri ngaha KIDUM dukora ibintu cyane bo hari ibintu bamuhanura bizoje mu bizanye umuziki kenshi yari ino yonca ndagura ibintu byo cyane ntari yari amati Manuel imeze gutugere gutemtambwira uko giruko cyo namukundira arumva cyo gituma KIDUM aguma ari kuri page parce que umuntu yumva muzasha tuvuka sana umuntu yumva kinacho no munakora ubu je ubona nka vendredi sini manager wi ndamamagana nditaba ndamara message na nishu ambwira ati Emma fise ubwoba nako babiki meze nk'umugore afise inda atazi cyane aza kuvyara bo uraza fuzo bo ukugura fanga ati uzovera umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa mugabo ntuzirema kumushikana n'ubu ndaje gufata n'ikirage cyangwa ari umusenga Imana bisigura avuga ati jewe imbere y'abarundi imbere y'abafana bandi eske zobereka iki Mungu nipe inspiration nifanye mwire gakupi ndio maana uchona kenshi amazana bishasha le premier jour umuntu azosiba no kuri Imana azoba ari ibintu bikomeye cyane hari ama surprise benshi KIDUM azofite indirimbo nyinshi kabisa kandi baziko zose zirimba live ego arafise izindi ndirimbo shasha nibaza ko mushira mu kirezi sizo kwifisa kabisa sinayibura kirezi ntarigera kubitana muri Kenya kuri stage ego oya yoni surprise zoba iri haje ya mbere hari indirimbo nyinshi atarakubita kuri stage no premier jour azozikubita kabisa hari abandi baririmbyi bazoba bahari kuri arena mbonye bo ariyo bande arena ya bande yabo bazoririmba bakina Bameli Badina Blanche bo hari n'abandi nibaza ko vuba zobabwira abana n'abandi ba DJ siko mwayibonye ba DJ Tyrus na DJ wale urate DJ twande Favorite waundi wa Madrid Katluz kabisa mbeko tubondere kirezi ya KIDUM kibido reka mwe munze no karirimbo ka KIDUM ariko na Marina kabijura gutuma wowe bwa wumva neza yuko tari kimwe atagusiba guys nukuri kw'Imana wowe uri gukunda Randiri promoter ukabura umutananirwa nka Randiri promoter uri umutananirwa ukambwira yuko itari kimwe utazubona muri arena bisi wone uretse kw'ikigani uzoba mu mugigi uzoba umunyarwanda cyangwa umugomani n'abanyarwanda bagomba bazoma kure mandege baze tuzoba twahuje tuzoba nambaye ikoti niyo show za KIDUM niyo show twagomba kunshabuja kana nambaye ikoti shaza nk'indirimbo ariko naririmba ubwo mutunze umutwe gusa kwisuti wawe gusa nakura kwa Marina nkacana kuzana ngaha kwikoti yawe gusa wihavye gusa ariko niki kugira shugushikira by'abarundi nimba inama nimba rakagwi bahure kukiduba bashikira muri by'abarundi babafashe je nibaza yuko ariyo kintu cyitwa amicale des musiciens nakazi kabo ni sifi gusa yuko bavuga ati tugira inama kidomanga abaririmbyi bose twicare tuyage pana ngo amakonflit ngo yatwara Afrique babirengere bicare hamwe bavugane bayage ufite kikimwana badatahura iyo muri sude ibintu biragenda neza
muga iyo atanga umuntu papa fungure comme des imbéciles il faut yuko muba souder kuya maternité king il faut apprendre à vivre comme des frères kabisa urumva umuntu akubwiye ikosa mwegera umubiri uvuga ati je nangize ikosa mugabo tugeze ku muziki ndamusupporting wowe example ndakubwira inkuru example nk'ubu urabona ko afise dani ya promotion aha bari nivi bose igera afisha bateza kwishira kuri stade bateza kushira ku manani ya bati muzana kuya nani nawe nyene uwundi muri ninja gizo agashira bagafasha apana ngo nakara ngo yaje wacha ngo mponde ngo jungu ngo gihombe unaende kusana uswana silikuwa wambia kwa kumalizia igihe kiduma rukino mwese ndi ku mwaka twasho abandi sinamesha mako twasho ko umwanya mbe na byo twatwa tukiri Black TV yari kiri Black TV ubundi Black Media ubundi yararutse radio icugiye twabamenyesha makuru benshi aho mwatuzana kiduma ramudushira imbere abandi sinamesha mako na Big Fizo megano yarari bon abantu kiduma navuga ibiri ku mutima aravuga ibibazo biri mu muziki arayegera abandi sinamesha makuru kuri nocuro muzava mumutanga kugira dushobora byinshi tumubajije en fait nibaza yuko twavuganye na umuntu avuye mu shifunga yuko mercredi azobaringa nibaza ko mwese muza tukamwakira conference de presse ajo bibazo yene mukabimubaza neza cyane gusa twaraba ingene tugira management ya 2020 ni kali kabisa kaka kema nakubali mzee asante sana reka nawe kuna wakuna cyane gose mwese mwamukora kuri desta system gandemo gicha kuri Black FM na 4.9 twerekuna imana umwe basanzwe bagere kidumuga mu Burundi umwanya waducitse ariko nibaza neza yuko igikomeye n'amajambo tuvamo ariko sitwebwe twokwiruka cyane n'umwanya abo umwanya wirukange amajambo tuko turashikiza abene gihugu mwumvise byinshi itariki imwe twese n'undi yani ndabakunda cyane gose ndari promoter muganga umutandi kwa tutigize mu famous fakila ndabakunda cyane gose nekuna Ange Minushi kuri micro za Black FM gande sa system dusore ku munsi weje igisa indwi kweza igisa icyenda mu Friday hip hop ndabakunda cyane gose bye bye